Nongeye kuramutsa abakunzi bacu badukurikirana cyane kuri runo rubuga B-Info aho dutanguye dushimira cyane abo tubana buri mwanya abo bama bakeneye ibikorwa byacu amakuru mashasha. Uno munsi hari benshi bagomba batwandikira batubaza ati mbega ko mutatwandikira ko mutaduha amakuru agezweho bimeze gute? Amakuru ntiyabuza amakuru ariho, ahubwo hari byinshi bigenda bigorana kugira ngo tubaha amakuru, ugasanga turacereweho gato mu kubaha amakuru. Cyambere ngira ntangure shimira cyane ababonye no mugambi wacu, barashimira ibikorwa byacu dukora, bacishije ko novuga udufaranga cange akamotivation kuri Rimikash. Tubashimire cyane, twizere yuko nabandi mubandanya kubikora, kumbure nyamba ivyo turiko turabahereza mubikunda cankwe bibaryohera. Nuko turi ku mugoroba w'itariki 12 ukwezi kwa gatatu umwaka 2025 aho tubazaniye amakuru y'ivumbi, novuga ko amakuru atandi muri ayumva canke amakuru atarakoza amaguru hasi. Amakuru atarakoza amaguru hasi biribonekeza neza yuko ibirindiro vy'ingabo za M23 canke RDF yuko bariko barimuka bariko barahava mu buryo ubutangaje. Abantu benshi bariko baribaza ati ni kubera iki M23 iriko irimuka ahantu yari isanzwe ifise ibigwanisho. Twongere tubazanira amakuru yaho bitwa Buhima, naho hari amakuru menshi cyane tuza gukurayo. Umusango uza kudufasha kugira ngo atubwire buri kimwe y'ivyaranze urugamba rwabereye uno munsi wa Zalendo canke FARDC. Muvuge ati aba bantu babirimo neza kubera bariko baragerageza kwigaruza bumwe mu buce bari baratswe nuno mutwe w'inyeshamba sa M23. Ariko reka mu mwanya manzi ndamutse umusesanguzi wacu kumbure adushikane neza ku kibuga cy'urugamba guno munsi. Ndanamwifuriza umugoroba mwiza. Umeze neza bwana musesanguzi? Yego cyane bwana journaliste, ndagushimiye cyane. Nanje ndaho ndakomeye, tuvanye mu kanya. Urabona ko nari niriwe neza, n'ubu ntacu mu by'ukuri nagiriza Imana kuko ndacahumeka. Nizere ko n'abadukurikiranye nabo bameze neza, baguwe neza, n'ibyabo ko biriko biragenda neza. Hama buteko biragenda neza nabo twobihanganisha, bizere yuko Imana izobiroranya nabo bishobore kugenda neza. Muri Sud Kivu karutangure n'amakuru yo muri Sud Kivu. Amakuru yo muri Sud Kivu hariho urusaku abantu benshi bafise, ariko nshimye kuza kugira ngo ndabahereze amakuru asesanguye neza ku bintu biriko bivugwa binugwanugwa mu biriko birabira hano cyane muri Sud Kivu, na cyane mu karere ka Kamanyola niho byabonekanye cyane, aho ibirindiro byinshi by'ingabo za M23 RDF cyangwa ubivuga kuvyumva bisa nibigaragara. Nukuvuga aba RDF cyangwa se aba M23 bazindutse bata ibirindiro, kandi atamigwano myinshi twovuga yahabaye. Eka none nta n'imigwano yahabaye, ariko imigwano myinshi ibirindiro byinshi byabo bisa nibigaragara. Aho rero abantu benshi bibajije amajambo menshi ati mbega ko barukunanirwa gutumye bomoka canke yo bari izindi mpinyanyuro bubwabo bashatse kuba bagomba guhinyanyura kugira ngo biborohere mu rugamba basanzwe barimwo, na cyane ko muri kino gihe bafise ingwara yuko bashobora kuba boronka igisagara ca Uvira mu minwe yabo. Ibi bintu rero byazindutse byibonekeza ku birindiro bitandukanye bya M23 RDF, byateye ubwoba abantu benshi, ariko kandi bifitanye isano rikomeye cyane gose n'amakuru twabahaye mu kanya gaheze, aho FARDC yashoboye guturira indege zibiri zo mu bwoko bwa helicopter, nuko indege za kajugujugu zari zagiye zitwaye ibigwanisho bikomeye mu Minembwe hajya kuri aerodrome, aho ndetse n'aba officier 10 ba RDF bahasize ubuzima, abari baje gutoza abandi kubigisha ingene bashobora gukoresha ibyo bigwanisho, hamwe n'abandi bagwanyi ba Red Tabara hamwe nabo muri twigwaneho bari basanzwe bari muri kijya kibanza kugira ngo bashobore kuba bo kwakira bijya bikoresho bazaniwe na RDF. Uti rero isano bifitanye n'igihe ku makuru dukura hajya mu karere ka Kamanyola atubwira yuko
aba M23 cyangwa se aba RDF bazindutse bahabwa itegeko ry'uko bagomba kwegera igisagara ca Bukavu kugira ngo baje guhambya abandi basirikare benshi bagomba baze kugira ngo bashobore kuza bafise ingufu nyinshi begere igisagara ca Uvira barabe ko bashobora kucigarurira umwanya muto. Niko rero guca bava mu birindiro byinshi bari barimo hano hafi ya Kamanyora berekeza hafi y'igisagara ca Bukavu. Aya makuru rero akavuga kandi yuko bari bafise plan yuko bagomba gutanguza imigwano bakoresheje amabombardement, kuvuga bakoresheje intambara aérienne, bakaza bakarungika ibibombe kubera ko bamaze kurokariza ahantu henshi hashobora kuba hari ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi n'abawazarendo hamwe n'aba FARDC b'intamuheba batanguze bakoreshe amabombardement comme ça. Binabaye na ngombwa ku makuru dufise bivuga yuko bashobora no kuzana zimwe mu ndege bafise, urumva twababwiye indege iyo bazikura kugira ngo batanguze operation y'indege hama babone kuza rero ari gikosi kugira ngo bashobore kwigarurira igisagara ca Uvira. Ariko ibi biboneka neza yuko uyu mugambi udashoboka kuko wamaze kumenyekana mu gisirikare ca FARDC. Ngira ngo ku makuru twabahaye mwabonye yuko batanguye kubaca intege, reka mvuge ko babakomye mu nkokora kuko zimwe mu ndege bokwikoze ko zibiri zamaze guturigwa. Ico ni ikimenyetso yuko nubwo boshobora kuduza izindi ndege nazo nyine ubwazo zishobora gukororwa kuko muri kano kanya tuvugana FARDC twabwiye ko yerutse kuronka ibikoresho bya gisirikare bitoroshe, ibikoresho bikomeye cyane baheruka guhabwa na leta y'u Burusiya. Akaba ari bimwe muri ivyo akaba ari byo bamaze iminsi bariko barakoresha muri runo rugamba, cyane cyane hano muri Sud Kivu. Nkuko rero umumenyesha makuru yabigiriwe ko, reka nanje ngirwa ko ndababwire amakuru yiriwe muri Nord Kivu naho ntabwo byari byoroshe hoho byashitse naho umuhari M23 RDF batakaza ingabo zigera kuri 19 mu migwano yari kirabahuza hamwe na FARDC iri kumwe na Wazarendo. Ineze na neza ni hafi ni muri hafi ya territoire ya Masisi. Iryo bara rikaba ryabereye mu gace bita Buhimba. Uti byagenze gute rero? Ku makuru yacu twabahaye ejo mu ijoro twarababwiye yuko FARDC yiyambitse umutamana mu gusubira kwigarurira agace bita Nyabyondo kari kamaze gufatwa n'umuhari M23. Rero M23 yazindutse isubira kugaba ibitero. Mugabo rero ibitero yagabye uyu munsi ntabwo yagiye itumbere Nyabyondo, ahubwo yazungurutse Nyabyondo kugira ngo ije kugaba ibitero muri Rukweti. Hano rero muri Rukweti twarabwiye yuko ariho hasanzwe havuka Janvier umwe atwara abawazarendo bahajya muri kajya karere. Murazi ko n'umuryango wiwe ariho utegeza kuburi kuko abakongomani murazi ingene basanzwe babayeho. Rero magingo bakizunguruka kugira ngo bashobore gushika Rukweti, abariho bakora mu operation hama bakubite Wazarendo na FARDC babaturutse inyuma, bazungurutse bageze mu gace kitwa Buhimba baca bagwa mu agatego kataboroheye kabisa, agatego basanzwe katezwe na FARDC iri kumwe na Wazarendo. Gutyo imigwano ikomeye cyane yabereye muri kano karere ku buryo byabaye ngombwa ko RDF na M23 bakora hopri inyuma yo gutakaza ingabo 19 n'abandi batagira igitigi cyawo tutashoboye kumenya bashoboye kuhakomerekera n'ibikoresho byinshi bya gisirikare bakaba bashoboye kubisiga ngaho. Kuri kote ya Wazarendo hamwe na FARDC nabo bashoboye kuhatakariza ingabo zigera kuri 5, ariko murumva ko akarere bashoboye kukametriza. Ibi rero bije bisongera isibe kuko tumaze iminsi tubereka ingene M23 na FARDC bariko
baracika intege bariko barahororokerwa na runo rugamba batanguje bibaza yuko ruzomara igihe gito. Nivyo koko barafashe igihe kinini cyane gose cyo gutegura runo rugamba kuko imyaka 10 uko rategura intambara ntabwo ari mike. Rero uko bavyibaza siko biriko biragenda, kandi uko urugamba ruko rurateba kuri karandire bihaye niko ruhindura n'isura. Reka rero dukomeze kubiha amaso n'umwanya turabe ico bizovyara, kuko biraboneka yuko intumbero koko bari bafise n'ikiringo bagomba kuyishikirako byaramaze guhinduka, kuko igihe cababanye kirekire gose. Bwana Musesanguzi jeje kutubwira yuko FARDC yigaruje agace kamwe mutwe yari yaratswe Nyavyondo, ariko no munsi dushaka kutubwira amakuru niba ariyo canke ari bihuha. Hari imyamakuru biko birandika cyane yuko FARDC nayo yoba yongeye kwisubiza ikindi kibanza Kamanyora. Mbega vyo bari vy'ukuri bimeze gute? Iyo nkuru ni imwe natangura kubabwira yuko mu birindiro vya FARDC nako byaba M23 bisanzwe biri hafi ya Kamanyora babivuyemwo, kandi mu kubivamwo nta migwano ikomeye yigeze ihaba. Bivugwa yuko bahavuye ku itegeko ryo hejuru, kuvuga ku makomandema y'abashefu babo bashoboye guseda bijya birindiro, bikavuga yuko basubiye inyuma vers ville ya Bukavu kugira ngo bashobore kurindira izindi ngabo bagire igikosi, donc kuvuga babe benshi hama bazoshobore kuza kwataka Uvira bari umugwi munini, kubera ko bamaze iminsi bapfira muri Uvira nk'abana b'imbeba. No kuvuga ibitero byose bagerageje kwataka muri Uvira byababereye impfa gusa, kuko abagenda bose bahasiga ubuzima. Mwibuke yuko n'abawazarendo bo bavuze bati umusirikare wese wa RDF na M23 ari muri Sud Kivu ngo bamuduhaye ko nk'impano, no kuvuga ni kado. Mugani wazarendo ni mfungurwa babashire kugira ngo baze bifungurire. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane gose, ni ikintu gikomeye cyane gose. Reka turindire turabe uyu mukenyero mushasha aba M23 bakoze, turabe yuko uzobahira. Urabona ko banawukoze mu gihe bamaze iminsi bari kubatakaza ingabo zitari nke. Usibye ko n'abandi bavuga bati burya babonye yuko bariko botsa uburo, ahubwo ni systeme bakoresheje kugira ngo ntibitwe ko bananiwe. Ni mugabo ubundi ku bwabo burya basubiye inyuma babonye ko Uvira itagendwa. Urakoze Bwana Musesanguzi, ariko untunge ndagusubiza inyuma gatoya. Turi kubona aba M23 bari gufa cyane. Ku ejo ku masanamu yarenganye twarabonye ba M23 n'aba RDF baturiwe ari benshi cyane. Mwarebonye muri ya modoka, hari modoka yari yinziye bayikorera ambiscade barayiturira, ndetse bavuga yuko nabirutse bashoboye kuraswa mu mitwe atanumwe yarokotse. Mu ma operation menshi yagiye araba, iyi M23 na RDF batakarije ingabo nyinshi cyane, tutoshira ku rupapuro ngo dufata igitigiri cy'ungene zingana, ni igitigiri kirenze cyane tugireranije ni Wazalendo, kuko niyo biriko birahangana cyane banahuriye no mu operation menshi yagiye araba. Iyi Wazalendo tugiye kuraba abasirikare bashoboye kuhasiga ubuzima n'abasirikare bake cyane pa rapport yabo muri M23 na RDF. Bwana Musesanguzi wacu turashaka kutubwire udusisangurire ingene M23 kiratakaza abasirikare benshi mu gihe Wazalendo yo yibaraba yicari hejuru mu bico. Ico kibazo umbajije bwana journaliste cyana twengeje, ariko kirafise ni shingiro. Aba M23 benshi bagenda babwirwa yuko atamigwano bazopfa bagiyemwo bagitangura urugamba, bababwira yuko baduza gusa bashika mu bisagara byamaze guherera hejuru, kuvuga batangaza gusa ko byafashwe bivanye n'iminyanyuro zabo bari bapanze. Rero kandi ugiye kubiraba ibi byarabaye muri no Kivu cyane, muri za Sake, za Goma, za Minova, niko byagiye bigenda. Nta migwano myinshi yagiye ihaba. Imigwano rero batangwe kubona imigwano aho binjiriye muri Sud.
nukuvuga bacinjira no muri Sweden nta migano yahabaye kuko barazi yuko ikibuga c'indege ca Kavumu nta migano yahabereye baninjira no mu gisagara ca Bukavu naho nyene nta migwano yahabereye imigwano itanguye kuba aho bashatse gusatira igisagara ca Uvira niho basanze hari resistance ikomeye cyane ni naho aba wazarendo nyene kumukweje kubivuga batangaje yuko bisa nkaho intambara igitangura mu kiganiro twigeze gukora narababwiye yuko aba wazarendo bakoresha reka mvuge amareba barakoresha amareba bo babyita ubuyi mbere yuko baja ku rugamba mu gatondo baratonda ishene kabisa bakanywa ubuyi abantu benshi bamaze kubona utu video twabo ariko baritegura waheje kumwe ubwo buyi baca bakurasa ukamusasura ruratarutse bakakwita umupanga ukadundika bakabona rero kugira iki kuja ku rugamba rero aya mareba yabo arabafasha cyane gose hejuru y'ubuhinga basanzwe bafise na hejuru yo kurinda aya mareba yabo arabafasha kuko ugiye kuraba ingene baba bahagaze ku rugamba urabona yuko vraiment hari ikindi kintu baba bishimirije ibi rero bigaca biza guca intege baba M23 baba RDF bamwe babyigwa yuko batazokwigira banagwana ahubwo badoshika mu bisagara bamaze kugira iki gutangaza yuko bisagara ari ivy'iwabo iyi nimwe rero mu mpamvu iri kiratuma nkuko babivuze abawazarendo bicara mu bicu barorera ingene aba RDF bariko barahona nk'abana b'imbeba nabo bicariye hajya hejuru iyindi mpamvu nuko aba ba M23 na RDF bagiye ku rugamba badafise imyimenyerezo koko ihagije yo guhangana n'umwasi bobo bari bipanze kabisa kuri kote ya diplomasi kuri kote ya communication ariko kuri kote technique ya infanterie ntibari bipanze kuko nta hamwe wasanga habaye affrontement yabo n'umu adversaire wabo ngo bashobore kwigarurira nta hamwe nukuvuga urugamba rwabo rwari muri diplomasi cyane no muri communication hamwe n'ubutasi aho rero hamaze kumenyekanira yuko bakoresha amasatelite y'abafaransa n'aya Belgique mu butasi ingufu zabo zari zitanguye kugabanuka zagiye kugabanuka rero ku rugero rukomeye aho leta y'u Rwanda na bamwe mu bayobozi b'iki kiso ngo ni M23 bafatiwe ibihano ibi rero ni ibintu byaciye intege umwansi ndavuga umwansi wa RDF ariwe nako umwansi wa FRDC ariwe RDF na M23 bigaca bikomeza kandi RDF na wazarendo rero kumva ko bariko barapfa ku bwinshi nta gitangaje kirimo kuko bari ku rugamba iyo umusirikare ku rugamba harimo ni kimwe muri bibiri atabaruka amahoro canke agasigarayo ariko icingenzi nuko izi ntambara muri Kongo yohera inzira yose byofata icingenzi nuko intambara yohera kuko inzira karengane ziriko ziragwira ku bwinshi nk'umuryango BF cyangwa urubuga BF natwe turababaza cyane n'izi ntambara ziko zirahitana abana b'igihugu abana b'inzira karengane batazi ivyo bazi ariko reka ndonkereho nakaryo kugira ngo ndabasezere kumbure turasubira mu bindi biganiro vyo hanyuma murabizi ko tuguma tubategurira amakuru agezweho amakuru menshi cyane amakuru yo kuntu urugamba rw'intambara ni menshi cyane mugumane natwe kugira ngo tugume tuyaba tunabibutsa cyane ufise icabaza cyangwa aterera ku vyo tubashikiriza nukabona ko nimero ngaha kuri screen hama agira ica tubaza kuri WhatsApp kubera ko nimero direct cyangwa appel direct biragorana kugira ngo umuntu yakire byiza nuko mwotwandikira kuri WhatsApp cyo mwifuza hama tukaba hinyishu nziza cyane ikindi nuko babantu b'umutima abantu bashima ivyo dukora babantu bama babona yuko twitangugira tubahe ibintu bimeze neza nuko twabonye yuko batangwe kubona ivyo tubaha kataragaseseshwa rumuri canke ari kugira duhengame tuvuga amakuru atariyo twabibonye mukomeze gushishikara mudutera intege natwe tuzobana namwe makuru meza n'ibiganiro zoza turabaha bica kuri no rubuga reka ndababwiye ko dusubira mu kanya kaza ciao ciao